Bakunzi ba Ntengimwe ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Muguwe neza? Jewe meze neza kandi n'umushitsi mbona imbere yanje mbona asa neza, nizera ko ameze neza. Hariho abamaze kumubona n'abandi boba bamubonye irya mbere. Rero reka tumwakire tumuhe ikaze kuri shene yacu Ntengimwe. Turaguhaye ikaze Christian, karibu cane, wibwire abo baba bakubonye irya mbere, ubabwire uwo ari we. Murakoze cane, mwaramutse neza mwese. Banyita Niyongabo Christian, nkaba mba ngaho Monse, hamaze imyaka atari mike cane, kandi nkaba ndi n'umukristo. Urahejeje kwivuga? Uri Christian wande? Nimba bitakujena. Ndi Christian wa Ndabaniwe. Ndabaniwe wande? Ndabaniwe wa Piyo. Piyo wande? Ugeza ngaho? Okay, urakoze cane. Christian none ndabona yambaye impeta ngira n'umupapa. Asha, ego. Urubatse? Ndubatse n'abana batatu n'umugore umwe. Ego. Urakoze cane. Hari ikintu tubwiye yuko uri umukristo, nagomba aba arico tuja gushimikirako cane mu kiganiro tuja kugiriranira. Mu kiganiro caheruka waratuyagiye, uratushingira intahe, utubwira ingene wakiriye agakiza, uranatubarira n'agakiza ico arico. Hanyuma mu guheza ikiganiro waratwemereye yuko uzogaruka ukatubwira ingene ako gakiza warose kakumereye. Jewe rero akabazo numva mfise uno musi. Mugabe imbere yuko nkubaza akabazo, nashaka ntumirire abantu batabonye iyo ntahe yawe, baje kuraba ibiganiro vyatambutse, vyakozwe kuri Ntengimwe, baje kumviriza intahe yawe, hanyuma bongere bumvirize n'ikiganiro c'uno musi. Rero akabazo kanje mfise uno musi karagira gati: Christian, abagenzi wari ufise utarakizwa n'ubu ntibugifise? Hariho abo ngifise, ndabifise ntarakizwa, muga ahanini hariho bashasha. Benshi bashasha nabo dusangiye agakiza, kuko aribo tumarana n'umwanya munini, umwanya w'amasengesho, umwanya wo gutegura ibijanye n'ishengero, eka n'amanama amwe nyene ajanye no gutegura nyene umuryango w'abakristo, ifamiye nshasha, ifamiye nyene y'abakristo kuko Yesu Kristo yayishizeho, ariyo ngoro yishigiyeho nyene, ariwe yiyubakiye. Rero biradufata umwanya atari muto, bisaba yuko rero aba bagenzi twahora tumarana ya mwanya ubonye batakimbona cane. Rero birasaba ko umuntu ushiraho ico bita priorite. Priorite rero azi imaze kwitwa umukristo, priorite ya mbere ni Imana. Niha ikibanza ca mbere, ibindi bikaba secondaire. Uyiha ikibanza cawe gute? Ca mbere. Imana uyiha ikibanza cawe ca mbere. Wewe ku gatwe kawe. Ku gatwe kanje. Nzi ko muba mucibuka mugikunda, nko muri adolescence, nko mu dukete twarongekanira kera canke telefone ya mbere watunze uronka aka message. Mu bijanye n'Imana nyene ni nk'urukundo. Mu rukundo iyo ufise umuntu ukunda uranezerwa, nk'iyo uvyutse ugasanga hari nk'aka message mu gihe mutabana yakurungikiye, canke nka apere. Nanje rero no mu Mana nuko. Mu rukundo rw'Imana ni kuvuga yuko buri musi Imana dufitaniye rendez-vous. Dufitaniye rendez-vous tumarana, ni ukuvuga yuko ikintu ca mbere nkora mvyutse
no kuyaga n'Imana. Mm. Kuvuga ko urayiha umwanya ukayereka ko ufise ikibanza cayo mu gihe yo kubanza gutegura umunsi uvuga uti uwo munsi banze kuyishira mu biganza vy'Imana, Ego. ukabanza ukayishimira ko wavyutse neza, wavyutse amahoro, ukayiha n'umuryango wawe, ukarindisha impande zose Imana ukaba ariyo ushira imbere. Muri ico gihe rero Imana urikangura niyo muyaga, ukayishimira ukayereka nyene ko imbere yo kwiyumvira yo gutegura amaproje yandi yose uko yogenda ariyo ubanza guha ikibanza ikamenya yo ukayishira mu biganza vyayo ikamenya ingene iza kubigenza. Wewe utarakizwa none ukivyuka wagira iki? Ntarakizwa. Ntarakizwa novuga ko rimwe na rimwe nakuriye muri Eglise Katolika, muga twarasenga bisanzwe, muga twarasenga nyene, bikaba nko gusubiramwo nk'ibisabisho tuzi ku mutwe vya Mwaramutse Mariya, vya Dawe twese n'ibindi nyene usanga uvuga ukasubiramwo nk'incuro 2 canke 3 ukaba uhejeje. Umva difference nuko ubu udasubiramwo ivyo bakwigishije gusa, ndibaza hariho ivyo wawe uvuga. Ubu hari ivyo wawe nyene kubera ubonye ikintu gikuru nubwira n'abandi bantu gusenga Imana. Ikintu gikuru ni nko nobaha nk'akarorero ka mbere, nk'iyo ufise umwana ushobora kumwanka, ariko nk'iyo wasohoye nk'umwana yama guhamagara ari uko agukeneye ko umuha nk'amafaranga yo kumufasha iki n'iki n'iki, kuri we naho umuvyeyi uguma umukunda, muga ku rukundo uwo mwana agufitiye urabona ko relation mufitaniye ariyo y'amafaranga, utamengo ni ya relation y'ubuvyeyi. Donc no ku Mana niko bimeze. Hari abantu benshi mu gusenga asenga ari uko ari mu ngorane, ariko arasaba. Donc mu gusenga neza ico nobihanura n'abandi, Imana no kuyitazira ukayishimira, ukavuga ubweranda bwayo, ukavuga ubwiza bwayo, wanashaka ntunagire n'ico uyisaba, ukayibwira nyene ibwiza bwayo. Ibyo uvuga ku Mana ni byinshi, womara n'amasaha 5 ukivuga utaraheze. Nka kurya umufiance abwira nk'umuhungu wavuze ibintu vy'urukundo, uti nk'umuhungu iyo akundana n'umukobwa aravyuka akamwandikira aka message akamubaza uko yaraye, akamwibutsa ubwiza bwiwe. Nico kimwe kandi ayo majambo ntiyigera agasha, yamaryoshe. No ku Mana hariho abamarayika imisi yose amasaha yose ariko bararirimba uruwera kandi ntibigera baruha, kandi bigashimisha n'Imana. Ntukama nawe uvuga ubwo bwiza bwayo, aho yagukuye, aho ikugejeje, ukavuga ivyiza byose yagukoreye. Ufise amaguru 2, urafise umuntu uravuga, urafise iki, hari abagifise abavyeyi, hari abagifise vyiza ni vyinshi cane, ugashima. Amashimwe araryohera Imana cane. Muri ico gihe n'Imana aho yicaye iravuga uti hariho umuntu yankozeko. Kumbe ko Yesu ari muri Luka 8:43 gushika ku 48, niho yavuga uti hari umuntu yankozeko. Naho hariho abantu benshi yarumvise ko ari inguvu zimuvuyemo kubera umuntu yari afise ukwemera, yagize uti icompa nkamukorako nokira. Nawe rero iyo ufise ayo masengesho y'amashimwe, Imana hiri avuga uti hari umuntu yankozeko, dosiye yawe ikaja imbere. Ivya bindi byose uba ukeneye, kuko avuga uti murondere ubwami bw'Imana hamwe na la justice yayo, ibindi vyose ni inyongera bizoza mu nyuma, ni bonus. Nuko rero nini kujya ko umuvyeyi abazi ico umwana akeneye, abazi ivyo akeneye, ibindi vyose. Kandi yo naho umuvyeyi abona ko uri umwana ugamburuka, araguha ivyo ukeneye n'ivyo udakeneye akakurengereza. Kuri wewe rero uti dukwiye gutazira cane gusumba gusaba. Imana irazi ivyo dukeneye gusumba uko twoja kuba yibisaba, iranezerwa n'amashimwe. Neza cane. Nivyo. Hanyuma none ko iyo umuntu akijijwe
uba wari usanzwe ufise ahantu uteramira, twavuze abagenzi, uracaronka umwanya wo guteramana n'abo bagenzi nk'uko vyahora? aya ibyo ntibiba bigikunda kuko unaravye hariho nk'intuzenya nk'inkuru zimwe zimwe zagutwenza kera zikaba zitaba zikigutwenza kuko usanga ziko ziragusubiza inyuma mu gihe Imana imaze kukwikorera ko neza na neza, wewe nyene nawe ugenda witwara nk'umwana wayo, ugenda wicagurira aho ubona haguteza imbere, kuko hari ico novuga nko mu gifaransa kwisanctifier, kwiyeza buri munsi ukagenda wiyegereza Imana, kuko ikitwigiza kure y'Imana yo yama irambuye ibiganza itegereje ko tuza, kuko urukundo rwayo ni rwa rundi ntirugabanuka, iguma itegereje ko tuyegera. Mu kuyegera ni gute? Mu kuyegera no kwirinda igicumuro, no kwirinda ivyo vyose bitayihesha iteka n'icubahiro, no kwirinda izo nkuru zitayitwenza, ivy'amajambo atayihesha icubahiro, kuko nk'umwana w'Imana hariho amajambo utavuga, hariho indahiro utabugikoresha, hari ibintu vyinshi. Kera warakunda kurahira wewe? Sinovuga ko ari cane, mugabo hariho sinindahiro, hari n'amajambo yo gutangara usanga wakugukoresha no mu ntango vyarangora kuyaheba, mugubu ntakiza. Ubu ntakiza, amajambo agenda ahera agenda arahera, agenda kumaramaza wenyene, niyo yavuze ukumva kugize isoni, bukebuke agenda kuvamo. uciye nyibutsa indahiro abarundi bakunda kurahira batabanje no kwiyumvira, akenshi ugasanga nk'iyo ndahiro umuntu arahiye, uwo mubwira ati ico kintu urahiye vy'ukuri wiyumviriye uburemere bwaco, hamwe iyo ndahiro woyishira mu ngiro, donko utakivuze gisunitswe n'impwemu, ukiyumvira uburemere bw'iyo ndahiro. Abantu b'abarundi benshi barazizi izo ndahiro, bambabarire je sinoshobora kuzisubiramwo, nivyo ziragoye. Ngahamagarira abantu baba barahira ko imbere y'uko urahira wo kwiyumvira uti mbega iki kintu ndahiye, nk'abagifise nk'abavyeyi par exemple, uti yokumva ndamurahiye ndi imbere yiwe avyumva gute? Umwana wawe akumva indahiro urahiye aja kuyumva gute? Ntibija kumutera isoni? Ego, urakoze kuri ako kantu k'indahiro, n'ukuri nanje nciye ndakiyumvira ko numva indahiro abarundi barahira, nubwo utoba ari umukirisu, utoba ukijijwe, ngo banza kwiyumvira uti mbega iyi ndahiro ndahiye ifise uburemere bungana gute? nibaza ko turi mu bantu bamwe barahira ibintu biremereye, kuko no mu gifaransa ntabo ndumva barahira nka twebwe, hari ibintu utunashira no mu gifaransa ku buremere bwavyo. Ego, nakanatsinda indahiro uvuga urahirira nyene ikintu utokora, nizere nyene ko nyene bavuga nyene ivyo batokoranye. None inyungu umaze kubonamwo, watubwiye ko warose abagenzi bashasha, urumva abagenzi bashasha baza kwiyongera kubo wari usanganye, inyungu nka zindi nka zibiri woba ubonamwo n'izahe zo mu gakiza? Inyungu ni nyinshi, kuko nk'abo bagenzi bashasha iciza cabo baragukuza, baragufasha gutera imbere, baragukuza, kandi n'iyindi avantage nk'iyo ufise nk'umuntu mwubakanye muvyumva co kimwe, umunezero ntangere, ijuru riruguruka. Yego, kuko iyi si turimwo irimwo indoro nyinshi, irimwo amahane menshi, usanga nyine ariko barashwana bazira uti uwambara ipantaro ninde muri twe babiri.
bikaba ibibazo cane ego kuko bituma harya n'abahukana kenshi ntibapfa ibintu binini bapfa nyene utwo nyene tw'utubazo duto duto two mu nzu imbeba yaciye iburyo uwundi yaciye bubafu neza cane hasha ugasanga rero ariko iyo Imana ibahezagiye mwese mukaba muri mu mpwemu yera musenga Imana imwe mufukama mugasengera hamwe nukuri ijuru riruguruka kandi ishengero rya mbere ni hagati y'abubatsi hagati y'abubakanye madama wawe arakijijwe ni naba nta kurengereye arakijijwe ahubwo nawe nyene no kubatirizwa ahubwo twabatirijwe umunsi umwe taje nini cane kugira umuntu mubakanye muvyumva co kimwe okay ni vyiza cane mwabatiririje umunsi umwe urumva ni vyiza vraiment urumva muca mufatanya urugendo mugasengera hamwe biraryoshe kabisa hanyuma jese nibuka ko umunsi wa mbere dukorana ikiganiro wari wambaye impeta wari uyambaye naye ndayambaye kubera gusa naye ndayambaye ku bamfu sinaye ndayambaye ku kuri nari nasamaye nari nzi ngo mwaciye muyambikana uwo munsi wa bateri okay mwari muyisanganye asha ni byiza none nk'abantu bo mu muryango canke abagenzi mwagendana ntawakubajije ati mbega ivyo ugiyemo n'ibiki benshi baratanga aragira uti ayo n'amava muhira n'iki reka turindire ukwezi kumwe canke amezi abiri tuzoraba uti nyene c'est vrai ko iyo ufise mpemu hari igihe umuntu aba yashushe cane akagira uti reka turabe ejo azoba yahoze ariko iyo umuhamagaro iyo umaze gutahura neza kumva kw'Imana ihari atankeka ufise ivyo vraiment nta kindi kintu kiruta gukorera Imana yego Imana irahari ijuru rirahari nta nkeka umuntu ufise kandi impera yo gukorera Imana impera idahera une récompense éternelle umwe wese yoraba ikiruta ikindi gakorera Imana yego gakorera Imana yo itugejeje hano architecte yakoze ibi byose mubona ibiboneka n'ibitaboneka niyo turavye les merveilles de la création ukaraba no mu kirere ukaraba n'ukwezi guhagaze atakigufashe ukaraba izuba aho rihagaze atankingiri riseguye kabona uti umu architecte n'umuhanga cane si umuntu yabikoze atari Imana yego les merveilles ni nyinshi cane nuko nyene ntuzenya mwiheruka rero navuze nti jewe formation vise ni formation scientifique ni umuchimiste ni ibintu twoba ngo no kwiyemera kuvuga ko iyo formation ahanini ntarakira agakiza yanyereka ko ibintu byinshi bijanye na logique scientifique ushobora kubidemontra ivy'Imana nkabishira ku ruhande mugabo Imana imaze kukwikorera ko usanga urubusa ungana n'agasenyi kari kuri plage muri irya misenyi kwingana ugasanga agasenyi kamwe gusa ukamenya ko uri insignifiant ukamenya kwicisha bugufi ukamenya ko hariho uhoraho Imana ihoraho yaremye byose iruta byose kandi ari ifise impwemu zacu mu minwe yayo yego ntaguciriyemo nciye nibuka inkuru ngo umwana yagiye yicara ku musenyi hanyuma arimba urabona dufate nkajya kwitanganika arimba kanogo hanyuma acaguma agenda gutora aja kuvoma amazi yo mwitanganika asuka muri ka kanogo avoma amazi asuka muri ka kanogo avoma amazi asuka muri ka kanogo hanyuma umuntu umwe aramubwira ati mbega wamwa aho uri kuvoma ayo mazi yo muri ico kiyaga kugira ngo uyamarire muri ako kanogo wewe wimvye wa mwana aca mwishura ati none ndakubaza
ati weho kuguma wiyumvira ku bukuru bw'Imana n'ibitangaza Imana ikora, ati wibaza yuko vyokwigwa muri ako gaservo kawe, vyokwigwa muri ako gatwi kawe. Rero ivy'Imana ikora ni vyinshi, gusa igenda itunotorerako gato gato, tugenda turonka duke tumenya, kandi nk'uko wabivuze ivy'Imana ikora ni igitangaza. Ntushobora gutahura ingene izuba rihagaze hariya hejuru ridakoroka, ukwezi kudakoroka. Rero abashimiste nkawe canke abandi bize amasiyantifike nkawe barafise ivyo bazi, ariko hariho Imana iri hejuru ifise ubwenge buruta ubwo abo bantu bazi. Ego ahanini ndabigarutseko ukubonye nasanze abatemera ahubwo ari bafise ukwemera kuruta, kuko nta kuntu wovuga uti nta Mana ihari ivyo bintu vyoba vyarizanye uko. Na probabilite yuko vyizana niyo probabilite irengeye yuko haba hariho umuntu yabishizeho, kuko kumva ko arivyo vyishizeho ubu ni ibintu utopfude munsi utokwerekana. Kuko harahiga abazungu bagira ngo theory du Big Bang ngo haraje ngo bire expose hama kimwe kija iyo Big Bang rero kugira ibeho ni ibintu ni ama probability adashoboka. Ahubwo nibo nyene ngira bo wiyumvira ko vyishizeho, ahubwo basubire barabe neza, basubiza agatima mpembero, hariho umuntu yabishizeho ariwe Imana ihoraho, Imana ayitushizeho no ngaha kugira turangure ishaka ryayo, yubahwe twipfuze ko n'ubwami bwayo bwoza. Ego ubwami bwayo nibuze ishaka ryayo riranguke cane gose. Mu kurangiza kino kiganiro nagomba nkubaze akabazo. Twavuze ku vyiza vy'agakiza, none kuba mu gakiza kuri wewe vyoba vyoroshe? Birakoroheye? Biroroshe kuko avantage natwe twasoma baravyuka unaniwe, vyuka wavunaguritse umengo uragwana, ariko ubunye kuva nakiriye neza ndavyuka mengo ndakajene ka 18 ukomeye uri vigure niki noneho n'ubwiza bw'Imana murabwibonera nawe kabisa. Kuri je ndashima, simbona ko hari ikindi cosubiza inyuma. Nukuri Imana igira neza, je yankuye habi, yakenguruka cane, akenguruka n'abandi nobatumira kwakira agakiza, kuko ico Imana irindiriye ko ibibanza yaduteguriye mwese muza. Erega shetani n'umubisha abashakira inabi, ariko ari Imana ari ukuri, ariyo nzira, ari bajana kwa data, akaba ari we Yesu Kristo. Nimwakira agakiza n'ukuri birashimisha, birakomeza. Bagira nti nk'ubunye iyo ndiko ndaraba abana banje ukuntu basenga, ukuntu bamerewe neza, nagira nti hari ikintu nena je les avais privés de quelque chose. Nkabona nti nko kuwa Mungu twari gusenga turiko turagira amaruwanje, mbona nk'umuhungu wanje amusuza arakorotse kubera mwebwe yaramukozeko. Ngira nti ubwo bwiza nari naraprivye abana, nk'ubu urabona ukuntu bari mu munezero ntagere. Ukabona vraiment mwese nohamagara nk'abavyeyi cane cane, nk'abavyeyi mushigikira abana banyu, bashigikire vyo gusenga cane cane, ariko ukuri mubabe inyuma. Ntihagire nk'umuvyeyi yobera intambamye umwana wiwe amubuze gusenga. Kuko hari abana basenga abavyeyi bakababuza, abavyeyi ntibabashigikire. Mw'abavyeyi mwishigikira abana banyu, mubaje imbere, nimwe mu bakwiye kubabera akarorero keza. Nukuri Imana igira neza, jewe ndashima cane, ntibigoye kuba mu gakiza, ahubwo biraryoshe cane, kuko ico ukuramo n'inyungu gusa.
nta inconvenia irimo. nguma numva emwe ikiganiro ngira tuzokibandanya kuko nguma numva biryoshe numva no kubaza nti wahora utaha utevye byarashika ubu iyo ntashe ntarakizwa byarashika ngataha saa 9 saa 10 y'ubuca yes ubwo ubonye ntashe ntevye ni saa 5 mugamba mvuye mu masengesho mvuye gutazira Imana ego madame abazi ahori ego Imana iguhezagire cane nizera yuko no hanyuma uronse ico ubwira abakunzi bo kuri Ntengimwe nukuri kaze Ntengimwe ni yawe ni yanje niyo abantu bose bafise ikintu cogirira akamaro abandi nukuri Imana iguha umugisha hanyuma nezera yuko ikindi gihe niwagaruka muzozanana na madame nawe agashinga intahe burya ngo umuntu ashobora kugushingira intahe y'ukuri n'umuntu muba mubana uwo muntu rero nitwagirirwa ubuntu nawe tukamuronka azoza adushingira intahe atubwire yuko hari ico abona cahindutse nuko tukubwire tuti umunsi mwiza Imana ibandanye ukugirira neza tuzosubira